Mahoro 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 mwese abakunzi ba Wise Woman TV. Imbonesha kure ya mbere y'abakenyezi. Imbonesha kure umukenyezi w'ubwenge. Turabaramukije tubaha n'ikaze kuri Wise Woman TV. Uno musi rero ni tariki imwe y'ukwezi k'umunani 2022. Tugira tubaye ikiganiro month motivation, ikiganiro gituma umara ukwezi kose wumva uri à l'aise, wumva umerewe bon, wumva nyene ukwezi ukagufata nyene nk'ukwezi kwawe, apana kuvuga ukwezi nuko abandi, ukwezi nuko no, ukwezi k'umunani ukwezi kwawe, uharure kuva mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwindwi. Imana yarakuzigamiye, yakugiriye neza, uburiho kurumviriza, uravuga, uragenda, men ibintu vyo gushima n'ukuri. Turashimiye Imana itugejeje muri uku kwezi k'umunani, tukaba tugutanguye kandi tugutanguye neza, tuzoguheza neza. Abantu bafite imanza muri kwezi k'umunani turabifurije kuzogira ikiganza ciza mu manza zanyu, muzororanirwe. Abantu bafite mariage, kwezi k'umunani rero kwezi kwa mariage no mu bakunzi bacu turabayozi benshi bafite mariage, ariko ni mwatubwiye tubavuge twari kubasita, ariko turifurije ingo nziza abantu bose bazogira mariage muri uko kwezi k'umunani, nuko muzororanirwe kandi nimushiremo stress, nimushiremo iki, muzokora ivyo mubona mushoboye, hanyuma muryoherwe. Mariage ruryoherwa, muzoryoherwe inshuti abagenzi. N'abafite amadote nabo nyene bizogende neza, vraiment turabifurije ikiganza ciza. Abazokwa bizogende neza, abazokobwa bizobigende fresh, inkwano bizobigende neza, kandi muzovyumvikaneko. Abavyeyi muzovyumvikana, inkwano ntizizobazanire ibintu, urukundo niko rwa mbere. Turifurije rero ukwezi k'umunani kwiza umuntu wese ariko aradukurikirana kuri Wise Woman TV. Kuzoba ukwezi Mana kutari bwigere kuboneka. Turi muci abarimye nabo nyene turifurije ukwezi kwiza, bariko bararima basiza, ngusiza basoroma niki n'ibijumbu n'amateke n'imyumbati. Abarimye iricirizo babere ryiza, kwezi k'umunani ni iki arizo babere ryiza. Ba diaspora nana bakamfa bavuga ubu turi muri sama, iki ni ry'abarimye, sama ni abakamfrom. Namwe muryoherwe, ndazi benshi bariho mu gihugu bariko bararuhuka, muryoherwe mugubwe neza mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu c'amata n'ubuki, akayaga kagume karengana bien. Okay, kwezi k'umunani rero tukwinjiyemo neza kandi tuzoguheza neza. Hasigaye amezi 4 gusa umwaka tumare, turize nandi mezi anasigaye kwazogenda fresh. Ukwezi kuza k'umunani kuzobabera ukwezi kwa mahoro, umunezero, ibintu vyose vyiza turabibifurije muri Wise Woman TV. Mwari kumwe na Sandrine Nzigiyimana kuri Wise Woman TV, imbonesha kure ya mbere y'abakenyezi. Bye bye.